ndabivurije imvura y'agatasi n'iy'urushana mu izina rya Yesu. Amen. Gomba muvyemere kandi gira isuke. None twahereye ku ndirimbo ivuga ngo iki? None mwibaza ngo yapfuye kuza yamaze kubabwira igira iduhimura yiki bwirwa mwicaye uti akiriwe mugisha. Ahubwo nagira ndabwire ndababajwe n'abaza batashe hariho ibihinda bigira bihindire ngaho. Uva ndababwire muri ibi bihe jewe ndabona aho ibihe bigeze, ndabona n'icyo Imana igira ikoze igomba iduha umugisha w'imhemu, umugisha w'imvura ya mhemu. Amen, amen, amen. Hari abatwihenze ko birahindutse. Kamenyere twari tumenyereye umuntu byari bisanzwe guta ibintu bidahetse, ariko nibihinduke. Ntabyo mwumvira kirahindura, ntimwumva ko hagira habeho gushumbushwa iby'inzige zakegese. Nta kintu kibabaje nko kuba inzige zarakegese ibintu mugabo bitababaje uwo zakegeteye. Igakegeta mugabo ntiwumve yuko ufise umubabaro. Muri iyi minsi ariko ndayagira umuntu ijambo ry'Imana nkabona ntaryakiriye, murandamubwira nti simbabajwe nuko utaryakiriye, mbabajwe nuko bitakubabaje kutaryakiriye. Mbabajwe nuko utababajwe n'ukuri urukuntu gutariko mugabo ntubabaye. Imyaka abantu baranyazwe, baribwe, inzige zarakegese ziraheza mugabo ntibababajwe nuko zakegese. Abantu kugoroka barakunyazwe, barakwibwa, ariko nta gahinda bavise ko batagorotse. None haje ikibazo ngo ninde azoshobora guhangana n'umunsi ukomeye uteye ubwoba w'amaseruko ya Yesu. Abantu bakinogeye mu bintu bya mbere bibwe, baribwa ubwoba ntibagira nama, baribwa isoni ntibagira nama. None umuntu yibwa ubwoba akibwa isoni wumva basigaje iki? Umviriza rero amasezerano tumaze kumva ngaha yamaze gusohora. Ijambo rya mbere rivuze ngo nzogiye gute? Nzobashumusha. Wemere gushumusha ubunyene mu izina rya Yesu. Urwanire gushumusha ubunyene mu izina rya Yesu. Urwanire imiryango yawe kwivana ngaha mu izina rya Yesu. Natangariye Imana ngene Imana izi gutondeka. Murumva ngene yatondetse? Ntimurabyumva je ngira ndababwire ngene yatondetse. Ijambo umukozi w'Imana hereje ko nimba muza kubona ngene yatondetse, yereje ku ijambo rivuze ngo hariya mu gitabo ca Yoeli ngo noneho nimugiye gute? Nimunezerwe yemwe bantu b'Isiyoni, munezere guhoraho Imana yanyu kuko ibahaye iki? Yogorora ibiganza dushimira Imana. Manura hari ikindi twongeye mwakibonye ngo kuko ku rugero rukwiye, kuko ibarekuriye imvura ikabaha iy'agatasi n'iyiki? iy'agatasi ni imvura igwa imisozi yaragataye, ubusizi bwarumye, igashize ikarombe k'ibyagataye, bukeye ugasanga byatanguye guhinduka. Iyo ni iy'agatasi, iyo niyo gutasura. Hagaca hazi y'urushana niya yindi bombeka, ibyatsi bikamera, umuyonga w'inka ukagwira, umuntu aravyara ikaryoha, umuntu wese akayiraba kubera ni mu gatasi. Ndakwifurije agatasi mu izina rya Yesu. Amen.
ndabivurije agatasi mu izina rya Yesu. Ndababona ko mutabishyize mu gaciro, reka ariko ndabaraba mu maso. Ndabivurije imvura y'agatasi n'iy'urushana mu izina rya Yesu. Gomba muvyeme kandi igiriye isuke. None twahereye ku ndirimbo ivuga ngo iki? None mwibaza ngo yapfuye kuza. None inyishu yamaze kuboneka, yamaze kubabwira igira iduha imvura y'iki. Yiki bwira mwicaye uti akiri uwo mugisha. Ahubwo nagira ndabwire ndababajwe n'abaza batashe, hariho ibihinda bigira bihindire ngaha. Uva nababwire muri ibi bihe jewe ndabonaho ibihe bigeze, ndabona n'icyo Imana igira ikora. Mu minsi heza nagiye kuvuga ubutumwa bwiza ahantu, nsanga abantu baje kubwumva ni bake, nja numva sinosigura. Mbwira abantu ntirukanga, genda mubazane, genda muce hirya no hino, hari muri ise irukanga mu mayenterna, igenda mu makoridoro mu kibuga, mubabwire muti amazimano yateguwe ni muki. Barabazanye icandyoye kidasanzwe, bagiye bihanye bw'abari ibiganza dushimira Imana. Bagiye bihanye bikomeye. Umwirizane kubwira nawe naguvuze akagoye ni ntugenda, hari ibiriko birahinda. Ijuru ryatetse, umuntu wese agira arye, kandi urye uryohewe, byateguwe n'ijuru. Irya mbere y'Imana yampaye mpereye kuri iryo mukozi w'Imana avuze, reka muce mushishikara urutonde yatondetse. Yakobo 17 mwumva ikivugwayo, cete ca Yakobo 17 mwumva ico mpwemu yaduhaye. Igitabo ca Yakobo igice ca 17 igice ca 4 igice ca 5 umurongo wa 17 havuga gutya: Eliya yari umuntu ameze nkatwe, asaba yinginga ngo iki? Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Mu gihe yongera gusaba ijuru rekura imvura, isi imeze imirima yayo. Amen. Imvura igirigwe. Haleluya. Uruta Eliya ari ngaha. Uruta Eliya ari ngaha. Bwira mwicaye uruta Eliya ari ngaha. Uruta Eliya ari ngaha. Yaduteguriye imvura. Imvura y'agatasi. Imvura yamheye urushana. Imana iragomba ko tuba mu gatasi k'impwemu, iragomba ko tuba mu rushana rw'impwemu. Imana yaduteguriye imvura, nuyakire mu izina rya Yesu. Imvura. Abaheburayo singura gatoyi, Abaheburayo 6:7. Indimiro zinyoye iki? Ntimurahabona? Indimiro zinyoye iki? Yaziguye ko kenshi. Iyo zinozwe mw'ibirimwa bikwiye, abazimiwe zironka iki? Zironka iki? Imana igomba idusuke ku mugisha, uduhesha umugisha w'Imana. Igomba idusuke ku imvura, iduhesha umugisha w'Imana. Ibya bindi inzige zakegese, abantu bagiye babone kumenga umugisha warakegeswe, umugisha w'amashimwe warakegeswe, umugisha wo gushinga intahe warakegeswe. Mwabantu imyaka tugezemo, ndumva ko hari ibihindi Imana igomba isuke. Niyo mpamvu mukwiye gutangura kwimenyereza kuzana abantu mu bikorane nk'ibi. Hariho ibyo Imana igira ikore. None nk'uko Imana nubigira isuka imvura, nindaza gutaha yirengagije, nagomba ndabahanure, ndabagira inama, ntihagira umuntu n'umwe agenda yirengagije iby'imvura, kuko nk'uko mwabyumvise ni imvura yo gushumusha.
hari abamaze imyaka myinshi mu bugaragwa, hari abamaze imyaka myinshi umengo barugarijwe, ngo nico gituma ngo indimiro zinyoye imvura yaziguye ko kenshi, yaziguye ko kangahe, yaziguye ko kangahe. Uyu mwanya imvura nijoro utahira isubira ikugweko, hariya ejo mu gatondo utaraja gusenga ikugweko, hariya uzinduka urahamagara imvura, uze ugenda watose, winjira mu rusengero watose. Haleluya! Imvura tawukumanirwa, imvura. Hanyuma rero ngo iyo zimezemwo ibirimwa bikwiye abazirimiwe zironka umugisha w'Imana. Amen, amen. Uyu munsi hari ikintu Imana igomba gukora. Aya majambo nayahawe mu gatondo, nyiriko ndayahabwa, ntangura kunezerwa. Imana urampaye amajambo muri ca gikorane, amajambo y'imvura. Imvura rindira murabe ngene dushishikara. Ivyakozwe n'umwa 14, ivyakozwe n'umwa 14 ku murongo wa 17, murabe ngene havuga. Ivyakozwe n'umwa 14 uja murongo wa 17 havuga gutya: ariko ntiyagize gute, ntiyagize gute, itagira iki ico kwishingira intahe, kuko yama ibagirira gute, igomba itugirire neza, izongera kutugirira neza, izongera kutugirira neza, izongera kutugirira neza, irongera kutugirira neza, irongera kutugirira neza, hindura, irongera kutugirira neza, irongera kutugirira neza. Uri Imana nyamana, uri Imana nyamana, uri Imana nyamana, uri Imana nyamana. Iyo niyo Mana nzokorera, iyo niyo Mana nzokorera, iyo Mana itanga umugisha, igasuka imvura mu bantu bayo, ikanywesha abantu bayimvura. Muri iyi myaka y'ubugaragwa, muri iyi myaka y'ubwumane, iyo nyene, iyo niyo Mana nzoka. Turasomera rimwe twese mwumve. Ariko ntiyabirekeye itagira iki, kuko yama ibagirira gute, ibaha iki, iva hehe, n'ibihe bimeze gute, ibahaza iki, yuzuza imitima yacu iki, akira umunezero. Gorora ibiganza wakira umunezero. Ndabiro wicaye ko yakira umunezero, utakira umunezero, utakira umunezero. Haleluya! Ngo ntiyabirekeraho. Amen. Wamenye imyaka yobirekeraho, apana, ntiyabirekeraho. Akagaca kari bishaka kubirekera ngaho, igomba iduha umugisha w'imhemu, umugisha w'imvura ya mhemu. Amen, amen, amen. Hari abatwihenze ko birahindutse, hari abatwihenze ko birahindutse. Haleluya, haleluya. Hari abatwihenze
nawe barakwihenzeko. Amen, amen. Uraronse icyo uzobwira bamwe bakwihendako uti byarahindutse, narasutswe kw'imvura. Aha muraza kubona iyo biza guhera, aha hari bigira bihinduke, hari ingabire zigira zitangirwa hanye naha. Amen, amen, amen. Ngo ntiyabigumije ngaho, urabyumvise ngo ntiyabigumijaho aka, ngo ntiyabigumijaho idafise uwo kwishingira. Uno munsi rero ngo ntiyabigumijaho, niko twasomye, ntiyabirekeye aho, itagira icyo kwishingira Intahe kuko yama ibagira neza. Ibaha iki? Imvura ivuye hehe? Mbega bene da, murizera ko uyu mugoroba wa Rokenzi imvura ivuye mu Igigisho yo gutibukira ngaha? Abo ngaha murabyizeye? Subiramo muri mu ntege nke, vuga cyane. Ngaha murabyizeye? Hariya murabyizeye? 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 Murabyizeye ngaha imbere? Abatwihenze ko bigira bihinduke. Imvura ivuye mu ijuru ntishobora kubura, iragomba bayishingira Intahe, iragomba bayishingira Intahe. Umviriza Luka 12, Luka 12 ngene havuga, Luka 12, imvura ivuye mu ijuru itegerezwa gusukwa. 12:5-4 murabe ngene havuga. Luka 12:5-4 havuga ngo, kandi abwira ishengero ati iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba muca mugira ngo imvura iraguye, kandi niko biba. Amen, amen. Hariho igicu, hariho igicu cy'impemu, hariho igicu cy'umugisha. Ndumva gusumba kwacu. Amatwi yawe niyuguruke mu izina rya Yesu. Amatwi yawe niyuguruke mu izina rya Yesu. Ugusumba kw'imvura, imvura ya mpemu, imvura y'umuhezagiro, imvura yo kuva mu ntege nke. Ikibambazi cy'inzu bayemo kikavuga ngo imvura yamuguyeko. Aho waruryama bugaca udasenze, imvura yamuguyeko. Rindira wumviriza ikindi. Hariya muri Zekariya bavuga gute? 14. Raba Zekariya 14 umurongo wa 17. 14:17 havuga ngo, ariko umuntu wese wo mu miryango yose yo ku isi atazogira gute? Atazogira gute? Ngo aje hehe? Kugira gute? Usengane nyene ingabo iwabo ntiyazogira gute? Ntiyazogira gute? Amen, amen. Tugomba rero tugira imigabo. Guhera ubu tuzosenga Imana nyene ingabo. Abemeye kuzoyisenga manika amaboko. Aho niho imvura igwa, niho imvura iva. Umviriza rero tuvugana, nimwumvire isezerano ngo utazoduka, ngo ariko umuntu wese wo mu miryango ya hehe, ya hehe, yose ya hehe, yo ku isi atazoduka ngo ajye i Yerusalemu gusenga umwami uhoraho nyir'ingabo. Iwabo ntihazokoroka n'iki? Ubu rero umuntu agomba kwiwe hazokoroka imvura. Nasezerano Imana ati, Imana guhera ubu ndagiye kugusenga. Kandi Yesu yarabigoroye aravuga ngo si ngombwa ngo tubanze tujye i Yerusalemu, aca tubwire aho tuzobikorera. Ngo ni hehe? Mu mpemu no mu ki no mu kuri. Aya mavi yacu akadushorera akatujyana mu mpemu no mu kuri. Muragomba kwimvura izobwa iwanyu, muragomba kwimvura igwa iwanyu guhera uno munsi. Muremeye kuzosenga uhoraho. Ntimwabonye amazina yiwe? Mwabonye ngo n'uhoraho ni eheri murabe ngo gusenga ijya mbere umwami, ijya kabiri ine, ijya gatatu ine. Tubisubiremo. Gusengane noneho nimwavuga cyane, gusengane ijya kabiri, ijya
zari uzi gusenga zarakogose zirakegeta. Ubu rero umuntu avuga ati naho twogusengera gute ikige kigahara ntamvura izogwa. Ariko none nindatsinzwe nuko atahora asenga avuga ati mana iyo mvura hafi wanjye itohagwa ndemeye guhera ubu nzohora ngufukamira. Ndagira ndabe abafise amavi akomeye manikamo guturaba, abafise amavi akomeye haguruka mbere, haguruka haguruka. Aho yaba utarubize amavi akomeye n'uburahagara icara. Aya n'amavi akomeye mba ndababugoye ntimufukame ndaretse. Muraza gufukama ngaha, muraza gufukama aha, kizoba kibaye intango yuko muzofukama ni wayo. Ubu rero umuntu wese agomba kwiyumvura ayivana ngaha akayitahana akaba yemeye kuzosenga Imana mu ngoma zishasha zijyanye n'imvura shasha n'amaniko kubaka Imana imubona. Ndabafotoje ndabafotoje ndabafotoje. Tugiye gufukama Imana, tugiye gufukama Imana. Izigeni zizosubira gutumbera iwacu. Mana abo bantu bafotore, abo bantu bashire muri kamera yawe bagiye kugufukamira kugira ngo imvura izikoroke iwabo izigwa ari imvura y'umuvuvu y'agatasi n'irushana.